Biza ijoro ryiza cange umugoroba mwiza bigendanye nawe muherereye mu bice bigiye bitandukanye twongeye kubaha ikaze abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Turi ku mugoroba wo kuri uyu nguyu wa gatatu kw'igenekerezo ya 2023 Gitugutu 2024. Mwese turabahaye ikaze abatwumviriza nga kuri no mbonesha kure yacu anayanya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta by'umwihariko amakuru agezweho aragaruka mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turagarutse rero mw'idonido ry'amakuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa, dore ingingo nkuru tugiye kugaruka ngaha muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya canga muri uno mugoroba. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira canga akomeza kugenda aradusumira, aravuga ko inzego z'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko ziriko zirakora iyo bwabaga kugira ngo ziburizemwo ibitero vy'umuhari wa Redi Tabara. Mu nyuma y'uko rero Redi Tabara imaze gushimuta abatari bakeya nga mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho iriko irabaziza gutanga amakuru yaho yoba iherereye. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira cange hakomeza kugenda aradusumira, arakomeza kugenda hagaragaza neza yuko by'umwihariko leta y'u Burundi ndetse n'inzego zijejwe by'umutekano zamashije kuba zomenya amakuru yuko rero by'umwihariko Redi Tabara iriko irategura igitero simusiga, igitero kiraza gushegesha igihugu c'u Burundi. Biravuga ko Redi Tabara yoba ishaka kwihimura by'umwihariko mu nyuma y'ibitero, twovuga ko ari ibitero by'ubugome iherutse kugabwaho ku buryo bukomakomeye cane. Redi Tabara yari isanzwe irafise ibirindiro nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, mu misozi y'imirenge ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko mu minsi mikeya iheze haje kugenda haribonekeza by'umwihariko amakuru akomeye cane yavugaga yuko uyu muhari by'umwihariko waje kugenda uragabwaho ibitero biremereye cyane. Uyu muhari biravuga ko wagiye uratatanira ndetse ukanahungira mu bice bigiye bitandukanye mu mashamba nga muri icyo gice cy'intara Kivu y'Amajyepfo. Mu nyuma yo gutatana rero by'umwihariko bongeye baraca muri humye baza kugenda barafata abanyagihugu nk'uko amakuru yoma akomeza kugenda aradushikira canga se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Biravuga ko rero Redi Tabara yoje guca muri humye abanyagihugu ikaza kugendera bashimuta ndetse abandi kabica mu nyuma yo kwibaziza by'umwihariko gutangaza ndetse no kumena amabanga yuko yaho boba baherereye canga ahari ibirindiro byabo. Mu nyuma yo gutakaza ibirindiro byabo by'ingenzi bari bafise, noneho Redi Tabara biravuga ko yafashe umujinya n'uburakari mu nyuma y'iko ikomeje kugenda irehuza n'indi mihari nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Turabiga ko mu buryo umutekano wakajijwe nga mu gihugu c'u Burundi ndetse abanyagihugu bakabongeye kugenda barasaba yuko by'umwihariko kongera kugabwa ibitero bishasha mu rwego rwo kugira ngo bayitsintsure. Cyakora bivuga ko rero mu nyuma yo kwinjira mu ishamba rwagati, ari ishamba riremereye cyane, inzego zijejwe by'umutekano nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse n'izo muri Kongo basanzwe barafatanyije zatinye kwinjira muri iryo shyamba mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko batabarasiramo. Ni mu gihe Burundi bwashyizwe rero ku mwanya wa mbere mu bihugu 10 byo muri Afurika rero bifise abanyagihugu binjiza amahera makeya, nk'uko amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Kandi Uburundi buraherutse gushyirwa by'umwihariko mu myanya ya hafi mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko aho baje kugenda baravuga ko Burundi ari kimwe mu gihugu ca mbere gikenye ngaha ku mugabane wa Afurika ndetse no mw'isi muri rusange. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda haravugwa by'umwihariko Isiraheli yibiwe ibanga, isabwa rero guhita ibikora by'umwihariko mu maguru mashya nyuma y'urupfu rero rw'umuyobozi wa Hamas, nk'uko amakuru yama aradushikira. Mu nyuma y'uko rero Isiraheli iherutse kugaba ibitero karundura, ibitero byiturumbuka, ibitero byaje gukoma mu nkokora ndetse by'umwihariko bikaba byaraje kugenda biratuma abayobozi ba Hamas ndetse na Hezbollah bongera kugenda by'umwihariko barahatikirira. Amakuru aravuga ko by'umwihariko ku ruhande rwa Hezbollah ndetse n'indi mihari igiye itandukanye barimo barategura igisa n'imperuka kuri Isiraheli. Umushikiranganje wa mbere wa Isiraheli bwana Benjamin Netanyahu araherutse nawe kugabwaho ibitero iwe mu rugo, akaba yaraje kugenda aragaragaza ndetse arerekana neza yuko by'umwihariko inzego zijejwe by'umutekano zahabaye, ariko akavuga yuko rero by'umwihariko nubwo bamugabye ibitero iwe mu rugo bitazamubuza by'umwihariko gukomeza gushyiramo ingufu mu bikorwa bigendanye by'umwihariko no gukomeza guhangana n'iterabwoba canga se n'uyu muhari nk'uko byama biradushikira
aradushikira. Turagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda aravugwa imbere mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho akomeje kugenda aravugwa ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane. Uyu munsi indwano zari zakamejeje ndetse indwano zari zongeye kuvuza ubuhuha nk'uko amakuru yama aradushikira canke aratugeraho. Nkuko by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira, M23 yaje kwisubiza karembe rero mu nyuma y'amasaha makeya cyane yitakaje, akaba ari ingwano zaje kugenda zirabona munsi kuwa gatatu kw'igenekerezo ya 23 Gitugutu 2024. Naho mu ntara ya Ituri rero ukuriye ingabo yaragaragaje ko rero adashaka abazarendo bo muri Irumu nkuko byama biradushikira. Turabahaye ikaze rero by'umwihariko mwese abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko mukomeje kugenda munamererwa neza kandi mukomeje kugenda muragira ibihe byiza. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari ku mugabane wa Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndetse no ku mugabane w'Uburaya, abari mu bihugu by'abanyi nga mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, muri Congo, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi. Imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari ku mugwa mukuru wa politike Igitega, mu bisagara bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Nimba ari ubwa mbere usenga rero turonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu. Mwese turabahaye ikaze by'umwihariko aho tugiye gukomeza tubashikiriza aya makuru akomakomeye akomeje kugenda aravugwa. Ikaze mwese turatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko tunagaruka kuri Red Tabara nkuko amakuru yama aradushikira canga nkuko amakuru yama aradusumira. Nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko biravuga ko umutekano wakajijwe by'umwihariko mu nyuma yo kumenya yuko umuhari wa Red Tabara uri kuragerageza kugaba ibitero simusiga nga mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma y'iko rero by'umwihariko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kw'igenekerezo ya 23 Gitugutu 2024 haje kugenda aramenyekana amakuru agendanye by'umwihariko n'ibikorwa bya Red Tabara, aho baje kugenda baranyuruza abantu ndetse by'umwihariko abandi bakabica mu rwego rwo kugira ngo bihimure. Mu nyuma y'iko abo banyagihugu bo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, uyu muhari wari washinjije yuko by'umwihariko baherutse gutunga agatoki bakerekana aho basanzwe barafise ibirindiro bikomakomeye cyane. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho, aragaragaza ndetse akanerekana yuko uburyo by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birazamba ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse Red Tabara bikaba bivuga ko rero iyongeye guhangayikisha batari bakeya mu nyuma y'uko yaje kwirara mu banyagihugu ikabica abandi ikabashimuta. Iyi Red Tabara irasanzwe ihanganye ku buryo bukomakomeye cyane rero by'umwihariko n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi zinjiye muri icyo gice by'umwihariko mu rwego kugira ngo babashe kuba bogwanya uyu muhari. Red Tabara irasanzwe irafise ibirindiro bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko ikaba iherutse by'umwihariko kubyirukanwamo ku buryo bukomakomeye cyane. Ingabo z'abarundi zo mu mutwe zo mu muhari udasanzwe ujejwe ubutabazi no gutabara aho rukomeye uzwi nka Tafoke baraherutse kugaba ibitero simusiga, ndetse mbere yaho hari habaye ibitero bikomakomeye cyane, ndetse Red Tabara yihagararaho inirwanaho iza guhitana abashika kuri 20 mu ngabo z'abarundi. Gusa kuri inshuro Red Tabara biravuga ko yaje kugenda irahatwa umuriro ku buryo bukomakomeye cyane. Mu gitondo cya kare nibwo havuzwe amakuru akomeye cyane rero agendanye no kuba Red Tabara yongeye by'umwihariko kugaba ibitero kanundura, ndetse by'umwihariko ikaba yaje kugenda irahitana abanyagihugu nkuko amakuru yama aradushikira canga se nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Iyi Red Tabara rero by'umwihariko biravuga ko iteye impungenge mu gihe abanyagihugu ndetse by'umwihariko bakomeza kugenda barasaba ko batewe impungenge, ndetse by'umwihariko banerekana neza ko bababajwe n'uburyo yongeye kwirara mu banyagihugu, ikaba yaje kugenda irabica abandi ikaba yaje kugenda irabanyuruza. Kwanza dusubira inyuma ho gatoya nkubwire cange nkwibutse uko byace biragenda nkuko amakuru yama aradusikira. Mu nyuma y'ibyo bitero bikomakomeye cyane by'umwihariko biravugwa ko abantu bashika muri 7 bo mu bwoko bw'ababembe by'umwihariko nga mu ntara Kivu y'Amajyepfo bo mu gace ka Kaberuka by'umwihariko mu misozi ya Tetwari ya Mwega nibo rero bishwe barashwe nabo bivugwa ko ari Red Tabara, mu gihe shefu uwo muhana we rero yafashwe matekwa nkuko amakuru ava muri ibyo bice abivuga.
urusisi rero rwa Kaberuka ruraherereye muri grupuma ya Basinyuka ahazwi nka Itobwe front muri teritwari ya Mwega mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru dukomeza kugenda by'umwihariko turakurura aravuga ko by'umwihariko abanyagihugu bo mu bwoko bw'ababembe bishwe rero bazira ko rero baranze ibice abagwanyi baragitabara baherereyemo maze bakagabwaho ibitero n'abasirikare ba FARDC bari kumwe n'abarundi bo mu ngabo za Tafoke. Ni mu gihe abagwanyi bo muri uyu muhari rero waragitabara bamaze igihe bahigwa bukware n'ingabo z'u Burundi zo mu muhari wa Tafoke zisanzwe zirakorana n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zizwi nka FARDC. Mu cyumweru giheze rero harabaye ingwano ikaze yo kwirukana aba bagwanyi mu mibunda ndetse bagenda barahunga bava imurenge. Mu nyuma y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka harabaye gusubiranamo kandi hagati y'uyu muhari wa Reditabara n'abagwanyi ba Mayimayi bari baramaranye imyaka myinshi cyane barafatanya mu gusenya ndetse no kugaba ibitero ku banyamurenge. Iyi migwano byarangiye by'umwihariko isenyaguye by'umwihariko ibirindiro byose by'uyu muhari byari mu bice rero byo mu mibunda ndetse by'umwihariko aba bagwanyi baza guhungira mu ishamba rya Rungurungu riherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'aka gace ka Mibunda muri teritwari ya Mwega. Si ibyo ngibyo gusa byama biramenyekana kuko rero nyuma y'uko rero aba bagwanyi bishe abo basivile bakajyana na shefu w'uwo mu rusisiro rero rwa Kaberuka amateko azwereka ingabo z'u Burundi ku bufatanye n'ingabo za RDC buje ukugaba ibindi bitero bikomakomeye cyane kuri zinyeshyamba za Reditabara. Amakuru aravuga ko rero umunsi w'ejo waheze ndetse n'uyu munsi by'umwihariko ibice muri ibyo bice hiriwe ingwano ikomakomeye cyane aho yatanguye isaha z'igitondo ikaba igejeje muri uyu mugoroba wa joro. Kimwe n'ubwo rero bivugwa ko imigwano ikaze ariko by'umwihariko nubwo iyi mirwano yaje kugenda iraba by'umwihariko ta muntu n'umwe aramenyekana by'umwihariko cyangwa se ngo hamenyekane neza ibyoba byangiritswe cyangwa se baba barapfuye, mu gihe amakuru avuga ko bariko baragwanira mu mashamba akomakomeye cyane. Kugeza ubu by'umwihariko impande zombi ziracyaribana ayingwe uruhande rwa Reditabara rurabarizwa mu ishyamba rwagati rero rya Rungurungu naho rero ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC bari mu nkengero z'iryo shamba mu misozi by'umwihariko irahana imbibi n'iryo shyamba. Amakuru rero adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda haradusumira nuko inzego zibijejwe nga mu gihugu cacu c'u Burundi zivuga ko zifise amakuru yihuta adafise ivumbi, amakuru by'umwihariko akomeye cyane avuga ko iyi Reditabara yabiriko iragerageza ndetse yabiriko iranashaka by'umwihariko kuza kugaba ibitero karundura nga mu gihugu c'u Burundi. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko nga mu gihugu c'u Burundi baherutse by'umwihariko kohereza abandi basoda nga ku butaka bwa Kongo kugira ngo babashe kuba bofasha inzego z'umutekano za Kongo ndetse n'abo muri Tafoke kugira ngo babashe kurabira hamwe uburyo bokomeza kugenda barahangana n'uyu muhari. Igihugu c'u Burundi kiriko kirashiramo imbaraga mu rwego rwo kugira ngo kihangane n'uyu muhari mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko uyu muhari utazaca by'umwihariko uradudubanganya cyangwa se by'umwihariko uronona cange uratoba amatora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko amakuru yakomeza kugenda aradushikira. Kugeza ubu rero biravuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi ziri maso ndetse ziteguye gukora buri kimwe cyose gishoboka mu rwego rwo kugira ngo amahoro n'umutekano bikomeze kugenda birahinda. Tugaruke ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko hakomeje kugenda aravugwa ingwano. Umuhari wayimutse siri rero kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo ya 2023 by'umwihariko yisubije agace ka Karembe ko muri teritwari ya Warikare mu nyuma y'amasaha make rero ukambuwe by'umwihariko n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Guhera kuwa Mungu uheze nibwo rero M23 yari yigaruriye aka gace gusa iza kukambugo rero mu nyuma y'amasaha make cyane. Amakuru avuga ko rero kuri uyu wa gatatu inyeshamba zirongoye na General Sultan Makenga zongeye kukisubiza mu nyuma y'ingwano ya zisakiranyije n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva isa 11 z'agatondo ko kuri uyu wa gatatu nkuko amakuru yamara dushikira. Amakuru yifatwa rero ry'aka gace yanemejwe na Neville Barigombwe by'umwihariko umurongozi wa groupement ya Bashari Mukoto gaherereye
cabayemo rero wavuze ko M23 rero yakigaruriye mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu. Uyu yarabwiye ikimenyesha makuru by'umwihariko nga muri Kongo ati uyu munsi saa 11 zuzuye umwanzi yatanguye ibitero by'umwihariko ku bazarendo muri Karembe, ndetse birashoboka yuko Karembe yasubiye rero mu maboko y'umwanzi mu masaha ya saa 2 z'agatondo gusa. Yarakomeje haragira ati inyeshamba za M23 zarongeye kwigarurira Karembe, ingwano iracyakomeje, urusaku rero rw'amasasu ruracyumvikana. Uyu muyobozi yaravuze ko abazarendo ariyo yonyene rero ikomeje kugwana na M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi, mu gihe FARDC basanzwe bafatanya by'umwihariko yibereye ipinga mu birometero bibarirwa muri 30 by'umwihariko uvuye aho ingwano iri kwirabera. Ingabo z'u Burundi zarakomeje kugenda ziragaragaza ndetse ziranamagana ndetse zivuga yuko by'umwihariko zikomeza kugenda zirababazwa n'uburyo by'umwihariko bakomeza kugenda baratereranwa imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse bakaba barakomeje kugenda barasaba by'umwihariko ababijejwe yuko ivyo bikorwa canga se ubwo buryo bwasubirwamo n'uburyo urugamba rupanze rwasubirwamo mu rwego rwo kwirinda yuko rero abantu bakomeza kugenda baratakaza canga se barabura ubuzima ari benshi, nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu rero inzego zijeje umutekano nga ku butaka bwa Kongo zirakomeje inkundura yo kurwana. Ku ruhande rwa Patrick Muyaya rero nawe yarakomeje kugenda haragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko biteye inkeke ndetse biteye n'ikibazo gikomakomeye cyane kubona inzego zijejwe umutekano nga ku butaka bwa Kongo zarashoye akavagari k'amahera, ariko by'umwihariko bakaba barananiwe kuba botsinda uyu muhari wa M23 nk'uko amakuru yama aradushikira. Icakora bwana Patrick Muyaya avugira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biravugwa ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa byose bigaragaza ndetse bikanerekana uburyo by'umwihariko bazakomeza guhangana ndetse no kurwana inkundura. Uyu munsi kandi by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aravuga ko inyeshyamba zo mu Wazalendo zishobora gukomeza kwamaganwa. Inyeshyamba z'abazarendo zaraturutse muri Kivu y'Amajyaruguru zagaragaye kuva ku igerekerezo ya 19 ukwakira mu gace ka Mugamba gaherereye mu birometero 100 mu majyepfo ashyira uburengero bw'umujyi wa Bunia. Rero umugwa mukuru w'intara ya Ituri ntabwo by'umwihariko zishimiwe n'ubuyobozi. Amakuru agera kuri Media Congo Paris aravuga ko by'umwihariko izo nyeshyamba zivuga ko rero ziri muri kariya gace ka teritwari ya Irungu kurwanya inyeshyamba z'Abagande by'umwihariko zo mu muhari wa Allied Democratic Force cyangwa se ADF, ariko aba bantu bitwaje imbunda rero by'umwihariko ntibakiriwe neza na teritwari ya Irumu. Rero kuri Pascal Kiyezo, umuhuzabikorwa wa societe civile yaho, aba bivugwa ko rero by'umwihariko ari abazarendo ngo ntibashobora kuza kurwanya ADF muri Ituri mu gihe batarakemura ikibazo cy'inyeshyamba za M23 muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa aradusumira. Yizera ko rero kuba bahari byaba ari ubundi buryo rero bwo guhungabanya umutekano muri kariya gace kagaragaramo rero ituze. Mu mabwiriza ya guverineri wa gisirikare kuri radio televiziyo Monte Biel Bunia, umuyobozi w'ingabo muri teritwari ya Irumu rero yaravuze ko yategetse inzego z'umutekano muri sheferi ya Walesi Vonkutu gushira mu bikorwa rero itegeko ribasaba kuva ku butaka bwa Ituri rero bakajya muri Kivu y'Amajyaruguru aho rero baturutse. Bivugwa ko kandi abazarendo baturutse muri Kivu y'Amajyaruguru banyuze Biakato rero na Mambasa kugira ngo bagere rero muri centre ya Mugamba, kamwe rero mu duce tw'ubucuruzi dukomeye cyane muri teritwari ya Irumu, nk'uko amakuru yama aradushikira. Aba bazarendo rero barakomeza kugenda bamaganirwa kure n'abatari bakeya, mu nyuma y'uko hakomeza kugenda hikangwa ko bashobora kongera umunyu mu gisebe, mu nyuma y'uko umutekano bwawo ukomeje kugenda urazamba, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
kugeza ubu rero inzego z'umutekano zirakomeza kugenda zamagana ndetse ziraniyamiriza ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara, ndetse by'umwihariko amakuru atari makeya akaba akomeje kugenda agaragaza ko inzego zibijejwe cyangwa se inzego zibishinzwe zishobora kuza guhangana n'iki gikorwa gikomakomeye cyane. Abazarinda inshuro nyinshi baragiye baramaganirwa kure ndetse by'umwihariko biyamirizwa kuba bakomeza kugenda bagira uruhara mu bikorwa bigendanye no guhungabanya umutekano nga muri Kongo, ndetse ibi byatumye rero bamwe mu bayobozi babo bamwe baragenda barafatirwa ibihano bikomakomeye cyane, ariko gushika ubu ngubu bikaba atacyo bibabwiye. Leta ya Kongo yarashinze imizi ndetse irakomeza ubufatanye bwo gukorana n'iyo mihari, nyamara abasesenguzi bagaragaza ko Kongo idateze kuzagarukana amahoro n'umutekano mu gihe cyose gikomeje kugenda irakorana n'iyo mihari, nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa akomeza kugenda aradusumira. Hari amakuru kandi akomeje kugenda aravuga ko imwe muri drone za FARDC zagaragaye mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ariko byose turabigarukaho mu kiganiro kiri imbere. Mwese reka nkomeze mbifurize amahoro y'Imana, twongere gusubira mu masaha ari imbere, mukomeze kugira umugoroba mwiza. Nimba ari ubwa mbere usenga rero kuri no mbonesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV, byonda kanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu.